ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbc.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru torambora mu kanya. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Ingabire Victoire akomeza gufungwa mu gihe ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi ibyaha aregwa birimo n'icyo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi. Inama nshingamateka y'ishyirahamwe rya Buraya irasaba ko Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda arekugwa buno nyene ngo kubera urubanza rwiwe rurimo amakosa akomeye. U Rwanda rwavyakiriye gute? Ni gute inteko y'Iburayi ishobora kuvuga ko urubanza rw'igihugu kigenga rurimo amakosa? Iyo nteko nta nubwo iri muri urwo rubanza, uko kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'igihugu kigenga niyo iteye inkeke. Rero tukaba rero mu gihugu cyacu tudashobora guha agaciro umwanzuro nk'uwo. Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imyigaragambyo idasanzwe yasembuwe no kwanga umujenerali Gasita Olivier wohejwe gukorera muri uyu mujyi. Inzego z'umutekano FARDC n'abapolisi nibo baje kurasa igihe babonye ko abaturage bakomeje bashaka kwa meya w'umujyi bashaka kuvuga memo yabo, babona ko niba begera neza barahita bagana kuri hoteli aho General Gasita bituma barasa kugira ngo abaturage bose bahite bahunga. Urwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rurasaba abategetsi b'ivyo bihugu kugarukana no gukomeza amahoro mu karere kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Mu ndwiza mu Burundi baritegura gutangura umwaka mushasha w'ishuri, abavyeyi bariko bavyifatamo gute? Ko turagerageza mu buryo bwose bushobora kugira abana twaruke ku ishuri. Ibikoresho biraboneka ariko birazimvye. Ngo kuzimba niho vuga ngo nabadandaza, ni ibintu byose bizimvye, ibintu byagiye biragenda byiyongera kwa mahera. Ariko twebwe abavyeyi nkuko nabandi bameze turagerageza nyene ko tubisanze ku masoko tukabigu. Mu Rwanda, Mico Myiza Jean Paul uregwa ibyaha bya jenoside we n'abamwunganira mu mategeko basabye urukiko rukuru gusemura icyemezo cyose cy'urubanza rwe muri Suwede yamwohereje mbere yo gukomeza kuburanishwa. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Ingabire Victoire akomeza gufungwa mu gihe ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi. Madame Ingabire, umunyapolitiki uyobora ishyaka Darifa Umurinzi ritemewe n'amategeko, ashinjwa ibyaha 6 birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ni icyemezo rero cyari cyaranafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatesheje agaciro ikirego Madame Ingabire yavuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Ingabire yari yaregeye urukiko avuga ko yagumishijwe muri gereza kandi igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo yakatiwe cyararenze, ntihasabwe ko cyongerwa, ariko ubushinjacyaha bwo buhakana ibivugwa na Ingabire bushimangira ko nta tegeko ryishwe. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ni icyemezo cyafashwe nta n'umwe mu baburanyi hari, yaba uruhande rwa Ingabire cyangwa se abahagarariye ubushinjacyaha. Nta mbaga yari mu cyumba cy'urukiko nk'uko bikunze kugenda mu rubanza rw'uyu munyapolitike. Mu gihe kitarenze iminota 10 umucamanza yanzuye ko ubujurire bwa Ingabire budafite agaciro kuko ubushinjacyaha bwamuregeye urukiko mu bihe bigenwa n'amategeko. Ingabire niwe wari watanze ikirego avuga ko iminsi y'igifungo cy'agateganyo yarenze ntarekurwe kandi nta busabe bwo kongera igifungo bwashyikirijwe urukiko, kandi n'ikirego cyo kumuburanisha mu mizi kikaba cyaratanzwe iminsi yararenze. Asanga rero yarakomeje gufungwa binyuranyije n'amategeko kuko ikirego cyatanzwe nyuma y'iminsi 31 mu gitegeko riteganya 30. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo ruvuga ko rwatanze ikirego ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani mu gihe bwagombaga kugitanga ku ya 17, ariko ikaba yarageze ari ku cyumweru. Kuri bo ntacyo bagombaga gukora ku munsi utari w'akazi. Iki ariko cyabyukije impaka hagati y'uruhande ruregwa n'ubushinjacyaha. Abanyamategeko ba Madame Ingabire bavuga ko gufunga by'agateganyo ari ibihe bidasanzwe, ko n'iyi minsi yagombaga kubarwa hatarebwe niba ari umunsi w'akazi cyangwa ikiruhuko. Ubushinjacyaha bwo busanga iyi minsi itaragombaga kurangira ku cyumweru kuko nta mirimo ya leta ikorwa kuri uwo munsi. Ingabire Victoire aregwa ibyaha 6 birimo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho. Byinshi muri ibi birego birasa n'ibiregwa itsinda ry'abandi 9 baregwa kuba abayoboke ba Darifa Umurinzi, ishyaka rya Victoire Ingabire
ritaremererwa gukorera mu gihugu ku mugaragaro. Uregwa ahakana ibyaha byose. Victoire Ingabire yatawe muri yombi bisabwe n'umucamanza waburanishaga itsinda ry'abandi 9 mu rukiko rukuru. Icyo gihe yasabye ko yakorwaho iperereza kuko imvugo za bamwe mu baregwa zamuhuzaga n'ibyaha baburanaga. Ntibiramenyekana niba iki kirego kizahuzwa n'icyaba 9. Ibyaha baregwa birasa ariko bo bari bageze kure baburana. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mu karere k'ibiyaga binini ariko tuyafatiye Buraya, inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya irasaba ko Victoire Ingabire, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda, nabo bafunganywe barekugwa buno nyene atayandi mananiza. Ku ngingo iyo nama yarayemeje ku bwinshi ivuga ko urubanza ariko aracirirwa iki gihe rurimwo amakosa akomeye. Victoire Ingabire yafashwe mu kwezi kwa gatandatu, arafungwa yagirizwa ivyaha bimwe n'ivy'umugwi w'abantu 9 bivugwa ko abayoboke b'umugambwe wiwe Dalfa Umurinzi utaremererwa n'amategeko. Ni inkuru mushikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Ingingo yo gusaba irekurwa rya Victoire Ingabire yemejwe n'abashingamateka 549 ku 592 bari bitavye ibikorwa vyejo. Babiri bonyene nibo bayanse, abandi 41 ntiberekana aho bahagaze. Muri iyo ngingo abashingamateka ba Buraya basaba ko Ingabire n'abapfunganywe nawe barimwo umunyamakuru Theoneste Nsengimana barekugwa kandi ivyo bagirizwa bikavanwaho atayandi mananiza ngo kuko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Mu itangazo abagize inama nshingamateka ya Buraya basaba abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru n'urubuga rwa politike na demokrasi. Basaba kandi urwego rutwara ishirahamwe rya Buraya gusubiramwo imfashanyo ihabwa inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko zifise uruhara mu gufunga binyuranije n'amategeko y'icarubozo n'imanza z'akarenganyo. Batanga karorero ko abantu 5 bo mu bugambwe FDU Inkingi Ingabire yahoramwo bapfuye canke bakaburirwa irengero kuva mu 2017. Ingabire yafashwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, yagirizwa ivyaha 6 birimwo kuba mu mugwi ugambiriye gutembagaza ubutegetsi, gushinga umugwi w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gutera uruhagarara mu banyagihugu, ivyaha we ahakana. Yafashwe yarasigaje igihe gito ngo arangize ingingo zimubuza uburenganzira bwo kwidegemvya zijanye n'ikigongwe yahawe n'umukuru w'igihugu mu 2018 igihe yarekugwa atararangiza igihano c'imyaka 15 yari yaciriwe mu rundi rubanza mu 2013. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Tukiri kuri iyo nkuru y'isabwa girekugwa rya Victoire Ingabire nabo bafunganywe, twashatse kumenya ingene leta y'u Rwanda yavyakiriye. Mu kanya gaheze navuganye na Dr Olivier Nduhungirehe, umushikiranganje w'ubanye n'amahanga, ntangura ndamubaza ico bavuga kuri iryo tangazo. Uriya mwanzuro wafashwe n'inteko y'u Burayi nta gaciro na gatoya tuha, nta nubwo ari n'ubwa mbere bafashe umwanzuro nk'uwo, kongera ngo ni nk'ubwa gatatu bafashe umwanzuro kuri Victoire Ingabire. Twebwe rero turagira ngo twibutse mu nteko y'umuryango w'i Burayi ko u Rwanda ari igihugu kigenga, kandi rero bitangaje ukuntu inteko y'ibihugu byadukolonije ishobora gufata umwanzuro wivanga mu mikorere y'igihugu cyacu kandi mu Rwanda dufite ubutabera bwigenga. Victoire Ingabire kuri uyu munota tuvugana kuri ibyaha aregwa afatwa nk'umwere nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga. Ariko rero bivuze kandi yuko procedure igomba gukurikira hakurikijwe n'amategeko y'u Rwanda. Iyo nteko nyene y'ubumwe bwa Buraya ivuga ko urubanza rwa Victoire Ingabire rurimo amakosa menshi. Muvuga wiki ni gute inteko y'u Burayi ishobora kuvuga ko urubanza rw'igihugu kigenga rurimo amakosa? Iyo nteko nta nubwo iri muri urwo rubanza. Abenshi mu badepite banayoye uwo mwanzuro ntibazi u Rwanda, ntibigeze bagera mu Rwanda. Uko kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'igihugu kigenga niyo iteye inkeke. Rero tukaba rero mu gihugu cyacu tudashobora guha agaciro umwanzuro nk'uwo ushingiye ku myumvire ya gikoloni itagifite agaciro muri bihe tugezemo. Mwitangaza abagize inteko y'ubumwe bwa Buraya basavye abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urubuga rwa politike. Niteguye gushira mu bikorwa ivyo babasaba? U Rwanda ntabwo rushyira mu bikorwa ibyo inteko y'u Burayi dusaba. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Dufite itegeko nshinga,
dufite andi mategeko harimo n'itegeko rigenga itangazamakuru. Mu Rwanda hari ibitangazamakuru byigenga byinshi, mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru. Rero ntabwo igihugu cyangwa se umugabane nawe ufite ibibazo byawo, ibibazo wagombye kwitaho ngo ukemure, ugomba kwivanga mu bibazo by'igihugu kigenga kandi igihugu gifite amategeko kigenderaho. Tangazo ribasaba kurekura Victoire Ingabire nabo bafunganywe mwaba mwaribonye? Ni umwanzuro wakizwe mu itangazamakuru, urahari abantu bose bashobora kuwusoma. Ivyo muriko muratubwira muraza kubisubiza iyo nteko? Turimo turabyigaho, inteko y'u Rwanda irimo irabyigaho, ariko ngewe icyo nababwira ni uko uriya mwanzuro tudashobora kuwuha agaciro nk'uko n'indi myanzuro yibanjirije ivuga ibya Victoire Ingabire nayo yadusabaga kurekura Victoire Ingabire nayo tutayiha agaciro. Uwo yari Dr Olivier Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. tuva i Kigali tujye Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa imyigaragambyo idasanzwe. Imyigaragambyo yasembuwe n'ishyirwa ku mwanya rya General Gasita Olivier gukorera muri uyu mujyi. Bivugwa ko abigaragambya ngo badashaka ko uyu musirikare wo mu ngabo za leta ajyanwa muri aka karere kubera ko ari umututsi. Twashatse kumenya uko byagenze, tuvugana na Aimable Kirwege akaba ari Uvira. Imyigaragambyo abaturage za sosiyete sivile n'abaturage basanzwe bivanzemo n'abazalendo bahereye ahitwa Kavinzira kuri Rompwe, baza gusoma memo yabo bagaragaza kuko badashaka General Gasita muri Sud Kivu ariyo sirayikorera ahitwa Uvira. None ibyo mwabibwiwe n'iki ko badashaka uwo mujenerali? Barimo babiririmba, babishyize ku bipapuro, byagenze gute? Babigaragaza mu buhe buryo? Kuva ku wa kabiri w'icyumweru gishize abaturage bagize iyo minsi yose bari mu ngo badasohoka, abazalendo barasa amasasu ya buri munsi bavuga ko badashaka Gasita kuva ageze Bukavu, byatumye abameze fata Bukavu na Goma, none ngo turamushaka ahangaha kugira ngo hazofatwe n'abameze. None bigeze batangaza impamvu batamushaka? Bavuga ko ari umututsi yo bashaka kutambutsa bene b'abatutsi bandi bameze. None ubwo umusirikare wagenwe n'igisirikare cya leta, wagenwe na leta ya Kongo, baramwanga kubera ubwoko bwe? Bamwanga kubera ubwoko bwe bijanywe n'ibihe. Uzi ko muri ibice abazalendo nubwo ibizaje kubaza 23 hari hagize igihe hari intambara z'amoko z'ayandi moko z'abahutu n'abatutsi, igaragaza ko ari ubundi wa 23 ataje ari waje kubafasha. None iyo myigaragambyo bw'inzego z'umutekano zabyitwayemo gute, byagenze gute, yarangiye gute? Inzego z'umutekano FARDC n'abapolisi nibo baje kurasa igihe babonye ko abaturage bakomeje bashaka kwa meya w'umujyi, kuri ofisi ya meya w'umujyi, bashaka kuvuga memo yabo. Babona ko niba begera neza barahita bagana kuri hoteli aho General Gasita bituma barasa kugira ngo abaturage bose bahite bahunga. Barashe mu kirere cyangwa barashe abaturage? Hapfuye 5, usize ku gisirikare cya Kongo cyatangaje ko ari umuntu umwe wapfuye, ariko hapfuye 5 ari n'abandi bari mu bitaro. None abo 5 mwebwe muvuga ko bapfuye batangajwe nande? Twabonye imirambo, twahageze imirambo twayiboneye, tumaze kubona imirambo tuje no mu bitaro kureba aburangi n'ubare mu bitaro bya Hospital General ya Uvira, twababonye twabiboneye. N'ubu hari abandi batarabonye kandi bari bashobora no kwiyongera bitewe n'amasasu iyo barashe umusasu ndi rutora. None ubu mu mujyi hifashe gute ahabereye iyo myigaragambyo? Ubu hari agahengwe, abaturage baragenda, ariko nta activite zikorwa mu mihanda, nta modoka, nta mamoto, nta maduka akinguye. Ureze abaturage bagenda n'ibirenge gusa, bategereje isaha yose nimba haboneka amahoro, nimba hokomeza iyo ntambara. None hari yindi myigaragambyo nk'ingi yabiteganywa cyangwa ni yingi gusa yabaye, nta kindi giteganywa gukorwa? N'ibyo zabaye population iracyari ivuga n'abazalendo bose bakavuga ati no ntibashaka Gasita. Uyu munota tuvugana bari mu nama kuri secteur ya Sokola de bavuga kuko batamushaka na agende na badashaka kugenda kuvano abazalendo bagiye kurwana na FARDC bose.
Aimable Kirwege uba Ivira twavuganaga twashatse kumenya rero icyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga. Duhamagara umuvugizi wacyo muri Kivu y'Amajyepfo Litona Mbuyi Kalonji Regan atubwira ko abasirikare babujije ko abo baturage barimo n'abawazarendo binjira mu nzu yarimo General Gasita Olivier, ariko yahakanye ko hapfuye abantu 5 gusa, yemeje ko ngo hapfuye umwana umwe. Mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi, urwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rusaba abategetsi b'ivyo bihugu kugarukana no gukomeza amahoro mu karere kugira rushobore kwiteza imbere. Iyo nama yatunganijwe n'umuhuza w'abarundi kugira ruhanahane ivyiyumviro mu migambi y'iterambere. Uwo muhuza yagwemereye ko agiye kurubera umuvugizi ku nzego z'ivyo bihugu. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Esther Ingabire yaje ava mu karere ka Rusizi mu Rwanda aho adandaza imikeke iva mu Burundi, ariko ngo kumushikira biragorana cyane kuko ibanza kuzunguruka igaca muri Tanzania kubera umupaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda wugaye. Turi abacuruzi ntabwo turi abapolitisiye. Biba byiza rero twebwe duhuye nk'abacuruzi tukaganira ku bijyanye n'ubucuruzi bwacu. Inshuro nyinshi iyo turi kumwe biranshimisha cyane. Nk'ubu byanshimishe kubona twongeye kubonana, numvaga ko bitashoboka kubera uburyo ki nta nzira zihari, ariko nkisanga duhuriyemo hano i Burundi. Ni byiza cyane, byanshitse ku mutima, byanshimishije. Serge Ngoyi Lusungu nawe yaje ava mu ntara ya Kivu y'Uburaruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahamagarira ugwaruka nkawe kutaba ibikoresho by'abanyepolitiki. Politiki yinjiye mu bantu irindura ibintu. Ico twebwe turumva nuko agati yacu turagira ama business atanangorani na nimwe hari. Umunyarwanda afise ikintu aradandaza, je nshaka kugigura na ngorani. Awe umunyarwanda je ndumukongomani ndamushorera atanangorani nimwe hari. Nibitanga de la chance yo mu ntara ya Bujumbura agasaba ko imipaka yugurugwa, imigenderanire ikaba myiza gusumba. Ugwaruka rutegereza guranira amahoro maka kare kibaga binini rugahaguruka rugakora, kandi nongera nsaba leta kudufasha katugurira imipaka tukabandanya tukora bwa rucuruzi bwacu njabuka mbibi. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yatunganije inama arashima kubona yashoboye gukoranya ugwaruka rwo mu Rwanda, muri Kongo no Burundi muri kino gihe. Avuga ko agiye kubabera umuvugizi kugira imipaka yuguruke, ariko akabasaba kubandanya biteza imbere migambi yabo no gukurikiza amategeko, bareke kuba ibikoresho by'abanyepolitiki. Iyo mipaka rero yugaye uno munsi hariho igituma yugawe, ni naco tugomba yuko cyo hava kugira kihave kirekeye umutekano. Nuko dukora ibyo bishoboka byose kugira umutekano ube wuzuye, haba mu bihugu hagati byacu canke ku mipaka. Ugwaruka nago murazi ko ariko gwama rukoreshwa mu guhungabanya umutekano, cyane cyane ugwaruka rutagira ico rukora. Nk'ugwaruka rero ibintu byose bigira intango. Uno munsi twaje kugira twumvishe ugwaruka ati genda mukura amaboko mu mpuzu mukore. Urugwaruka rero racari ruto, tugomba kuruhamagarira yuko mwebwe gwaruka ni mwikorera ibikorwa, mugabo mu bikore mukije mu mategeko atawuca mu kijwabi, kugira ngo ejo umutekano ujanye n'ubutunzi haba mu gihugu iwacu canke iwanyu ntuze uhungabane. Muri iki gihe umuhuza w'abarundi ubu ni warongoye inama y'abahuza b'akarere k'ibiyaga binini. Tugume mu Burundi mu gihe hasigaye iminsi itarenga 3 ngo hatangure umwaka mushasha w'amashuri, abavyeyi n'abanyeshuri bavuga ko imyiteguro itoroshe kubera ubukene n'iduga ry'ibiciro birangwa mu gihugu. Bavuga ko ubu ibikoresho vyazivye cyane ugeranije n'imyaka iheze. Mu gisagara ca Bujumbura uruja n'uruza rw'abagura amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho vy'ishuri rwari rwinshi. Patrick Waso yashitse mu bibanza bimwe bimwe aratubwira uko yabisanze. Shaka rero rateze 3 n'amastiro 15. Turi hafi yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura kuri Galerie de la Plaza. Abavyeyi bariko baracana cyanako barondera ibikoresho by'abanyeshuri buca basubira ku mashuri. Namakayanga ndabona ibitabo kimwe gifunika amana. Hari abadandaza amakaye, imyambaro y'ishuri n'ibindi, ariko uyu mwaka umeze nk'iyindi kuko ibintu bizimvye. Bisanzwe ntitwavuga ngo biroroshe, urabona ibiciro by'uno munsi ngene byifashe ni bya bindi nyene atako tubigira, turi oblige kubigura uko bimeze kose. Tanto n'amadeni, tanto ni effort nyene dasanzwe, ariko tubifata uko nyene. Amakaye yarazimbye gusumvya uko twayagura mu mwaka uheze,
byose nico kimwe n'amakaramu kubera ko twagiye turitegura buke buke ubunye ko ari nko guheraheza kuko uburyo buragoye ntawe ushobora kubironderera byose icyarimwe ubu twari ko turamera nk'abaherahetse n'ubukene bubituma sino abantu tuba tubikora hakiri kare nayo ubundi kubera uburyo bugoye hari ubukene nico gituma baguma barondeza ku kanyuma kuko tugenda turagura kamwe kamwe ugasanga tugeze ku munsi wa nyuma tutaraheza kuronka ibyo twari twifuza. Tuko turagerageza mu buryo bwose bushobora kugira abana tubarunkiye ku ishuri. Ibikoresho biraboneka ariko birazimbye. Ngo kuzimba ni uvuga ngo nabadandaza ni ibintu byose bizimvye ibintu byagiye biragenda byiyongera kwa mahera. Ariko twebwe abavyeyi nkuko nabandi bameze turagerageza nyene ko tubisanze ku masoko tukabigu. N'abadandaza muri ico kibanza baravyemeza ko bizimvye ariko nakubari bukore kuko niko babiranguye. Abakiriya sikirenga sinzi igituma tubona umenga badasuma neza haza umwe n'abaje bakavuga ngo amabeyi ari hejuru bakavuga ko bizimvye mugabo twabwiye ati natwe niko tubirangura dusanga ibintu bizimvye ati rero kubera tubirangura uko natwe niko dutegerezwa kudandaza kugira ngo turabe ingene kugira ngo twese tworoheranirize kugira ngo umwe wese aronke ico ashobora kunguka kugira ngo natwe ntitwodandaza turiko turahomba. Abakiriya baza kamwe kamwe nituko turonka abakiriya bakwiye nkuko twategerezwa kuba turiko turabibona bivanye n'imisaha igeze ibintu by'ubukene buri mu gihugu nta mafaranga ariko araboneka neza aboneka nabi niyo mpamvu ubona mu bidandazwa ibyo byose ubona ari ingorane gusa ku kintu cyo kwironka amafaranga. Abakiriya urumva bahari si benshi ni bake pa raporo y'indi myaka. Naho bizimvye abavyeyi bavuga ko bazoronka abana ku ishuri n'ivyo bashoboye kuronka. Bizimba bitazimba kuko ico ni gikorwa dutegerezwa gukora kuko umwana ntiwo mugumiza muhira ngo nuko ibintu bizimvye kuko umugumije muhira naho biba ibibazo gusumba tubahimiriza tubabwira yuko naho bizimvye dutegerezwa gukabakaba inzu ibifunsi kugira ngo abana tubarungike ku ishuri. Nibaza ko leta ibishizemo ukuboko mudandaza arabakontrole n'umuguzi kujya gaheza koroherwa. Umwaka w'ishuri mu Burundi bwose uzotangura icese kuri uyu wa mbere itariki 15 ukwezi kw'icenda ariko amwe mu mashuri y'abigenga yo amaze indwi yose yaratanguye ibikorwa. Patrick Waso Ibujumbura. Mu karere k'ibiyaga bigari ku mupaka wa Gatumba Uburundi busangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abaturage basaba ko ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'uruva n'uruza rwabo bikomeza gutunganywa nyuma y'imvururu zari zimaze iminsi zivugwa hakurya muri Uvira. Mugenzi wacu Patrick Waso yanyerukiyeyo ajya kureba uko bimeze i Gatumba. Aho mu Gatumba hari hamaze iminsi ibiri hadahita n'uyu munsi nta ruja n'uruza twari tumenyereye rwari ruhari ariko wabona imodoka imwe ija canke iva i Uvira mu gihe hahora hatonze imirongo y'imodoka iva i Bujumbura ija kurondera igitoro hakurya muri Kongo. Hariho n'abakongomani bake bariko bateza ibidodo bashaka kwinjira mu Burundi. Ku mupaka amakamyo yahora atwara ibidandazwa ntayo. Uyu munsi haboneka gusa ibikamyo bitanu bisa n'ibitware bitoro vyishira hamwe Mbuzi Transport zari ku ruhande y'u Burundi ziraba muri Kongo. Hakurya y'ibarabara hakaboneka abagore bateka kwibarabara bariko bagaburira abahita nabo nyene ntibari benshi. Abagendana ubumuga basanzwe bafasha mu kunguruza ibidandazwa nabo nyene ntibari benshi kuko ntibari bazi ko uyu munsi yaza kuboneka gahengwe mu gihe kuri uyu wa mbere hiri haravuga inkoho nkuko bavyemeza. Hari haze indwi yose tutajaho ku mupaka kubera ingwana yabo muri Kongo. Hari umugenerale hajya abagenerale ngo barungikwa na president bamurungitse ngaha muri Uvira rero inyanduruko kugira ngo ibintu bibe nabi abanyagihugu ngo baramwanse baca bamuzana bamuzanye ngaho shavuga ati nawe ugomba kuhatanga ko watanze goma gukundira ko korera ngaha baca batangura imyerekano nicabugara amabarabara nta modoka nta mabajaji kuvuga abantu baguma biyugaraniye mu nzu muri Kongo. Abarundi bakorera ku mupaka bagasaba abashamiranye muri Kongo kumvikana kugira ngo imirimo yabo ibandanye kuko ngo babeshejweho n'uwo mupaka bakaza kurangura abakongomani kugira natwe turonka akazi kandi dusanga dukora ku mupaka bayabazare nico basaba nuko nyene bagenda baracuresha abantu bagenda baraducuresha nyene bakaduhagarika bisabira nyene cyo kujya nabone je no basaba ko bokumvikana bakakura ikibazo mu nzira kugire abantu nyene migiranire y'u Burundi na Kongo igumeho. No kuvuga turonka akazi kubera abakongomani amva bataje kurangura natwe akazi kabagahagaze ubuzima bwabo hagaze. No kuvuga guhera saa 6 uyu munsi niho batanguye kureka abantu barakora
ariko urumva ko hariho abatari babyiteze nta muvuma nibaza ko akazi nyazina kazotangura ejo ngo hajejwe intwaro n'umutekano nosaba nko mwaka karere kacu ko bokumvikana nk'akaroro nk'aha Kongo dusanzwe duhana imbibe ko bokumvikana canke nka president w'u Burundi na Kongo kwanza baravugana ko bovugana kugira ngo umutekano w'iyi mipaka ugende neza. Uruhagarara rwo ngaho iwuvira rwandurutse ku banyagihugu bamwe bamwe n'imigwi y'abasivile ifashe urugamba leta ya Kongo izwi nka Wazalendo banka umujenerali w'umunyamulenge Olivier Gasita Mukondo kuza gukorera muri ako karere. Bivugwa ko agahengo ko kuri uyu munsi ko bakavuye ku biganiro biriko biraba ngo impande zose zumvikane. Patrick Waso mu Gatumba. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwatangije iburanisha ry'ibyaha by'intambara biregwa umuyobozi w'inyeshyamba muri Uganda uhigwa n'ubucamanza Joseph Kony. Ni ku nshuro ya mbere bibayeho ko ibyaha biburanishwa uregwa atari mu rukiko. Kony ashinjwa ibyaha by'intambara 9 n'ibyaha byibasiye inyokomuntu biri mu bwicanyi, gufata ku ngufu ndetse n'ubushimusi no kwinjiza abana mu gisirikare cy'inyeshyamba kizizwe nka Lord's Resistance Army ku gahato. Abanyamategeko bizera ko ibi bishobora gutanga urugero ku bandi banyabyaha bashakishwa bigoye ko batabwa muri yombi nka perezida w'Uburusiya Putin na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwasabye kuvugana n'umuryango wa Murekezi Vincent uregwa ibyaha bya jenoside. Urukiko rusaba ibi mu rwego rwo gushaka ko yakwishyura abazamwunganira muri urwo rubanza. Murekezi Vincent yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside, we ahakana. Murekezi wari umucuruzi muri Malawi yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu muri 2019 gukurikiranwa ku byaha ashinjwa. Inkuru ya Yves Bucyana wari mu rukiko. Mu rukiko kuri uyu wa kabiri, Murekezi Vincent yabwiye urukiko ko kuva mu kwezi kwa gatanu atarongera kuvugana n'umuryango we kandi ko bimuteye imbogamizi yo kutabona amafaranga cyane cyane yo kwishyura abazamwunganira muri uru rubanza. Avuga kandi ko kutabasha kuvugana n'umuryango we bituma atabona amafaranga yo kwivuza diabete na prostate yavuze ko arwaye. Urubanza rwe rwagombaga gutangira kuburanishwa mu mizi uyu munsi nyuma y'uko urukiko rumuhaye igihe cy'amezi 3 mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe nabwo yari yasabye urukiko kumuha igihe cyo gushaka abamwunganira. Yavuze ko kuva mu kwezi kwa karindwi yaguze ikarita yo guhamagara muri Malawi aho umuryango uri, ariko kugeza n'ubu ubuyobozi bwa gereza bwari butaramuha uburenganzira. Ubushinjacyaha bwavuze ko ikibazo ari uko Murekezi ashaka kwitwara nk'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside boherejwe n'ibihugu kuburanira mu Rwanda, ngo kandi we binyuranye n'uburyo yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Malawi muri 2019, bityo ngo agashaka umwanya munini wo kuvugana n'umuryango we n'abandi ngo ashaka aho kuri ubushobozi bwo kwishyura abamwunganira. Ibyo ariko we arabihakana, akavuga ko nta bandi bantu akeneye bo kumutera inkunga. Urukiko rwavuze ko rugiye kumufasha icyo kibazo kigakemuka. Rwanzura ko urubanza ruzatangira tariki 10 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Vincent Murekezi w'imyaka 63 yari umucuruzi ukomeye mu gihugu cya Malawi, yoherejwe mu Rwanda n'icyo gihugu hakurikijwe amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya abanyabyaha. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zivuga ko Murekezi icyo gihe yaraje kubanza kurangiza muri gereza yo mu Rwanda igifungo cy'imyaka 4 cyari gishigaje w'imyaka 2 yahawe n'urukiko rwa Malawi ahamijwe ibyaha bya ruswa, ariko ko yanashakishwaga n'u Rwanda kubera uruhare akekwaho muri jenoside. Urukiko rwisumbuye rwa Huye aho akomoka rwari rwamukatiye adahari igifungo cya burundu rumuhamije uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bwahabaye. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bitekerezwa ku mutwe witwaje intwaro ufitanye isano na leta ya Kisilamu Islamic State wishe abantu barenga 50 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Inkuru ya Anisoy muremva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Umwe mu bavyone yavuga yuko ikigwati cyose catikijwe. Imwe mu maradiyo akorera ngaho ivuga ko abapfuye barenga 100. BBC ntiyahinyuje ico gitegiri mu buryo bwigenga. Abantu bari bahuriye hamwe kugira bashingura wapfuye mu kigwati ca Ntoyonzi ya Panda Mangojeripa muri Rubero muri Kivu ya ruguru. Abo bitwaje ibigwanisho bateye mu ijoro batemaguza benshi mu bo bishe n'imipanga, abandi babaturirira mu mazu.
ibitero vya ADF umugwi w'intagondwa wafashe inzira ya Etat Islamique bimaze igihe vyariyongeye. Amashuri aharurwa mu mirongo arugaye kubera ubwoba, abahaba nabo baguma bahunga. Ingabo za Kongo zifatanije n'iza Uganda zimaze imyaka zigwanya uwo muhari muri iyo ntara yo ku Rubibe, ariko uwo numwe gusa mu migwi irenga 100 yitwaje ibigwanisho iyogoza ubwo buseruko bwa Kongo bugwiriyemwo ubutare n'amabuye vy'agaciro. Uwundi mugwi M23 warigaruriye ibice bitari bike muri iyo ntara ya Kivu ya ruguru ni yepfo mu runo mwaka. Ibiganiro bikaba bibandanya muri Qatar mu kugerageza kurondera inyishu. Mu Rwanda ho Mico Myiza Jean Paul n'abamwunganira mu mategeko basabye urukiko rukuru gusemura icyemezo cy'urubanza yaburaniye muri Swede kigashyirwa mu Kinyarwanda mbere yuko urubanza rwe rukomeza. Mico Myiza woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede muri 2022 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibyaha uburana ahakana. Ive Bucyana yakurikiranye urwo rubanza adutegura inkuru ikurikira. Impaka zabaye zose mu rukiko kuri uyu wa gatatu ubwo Mico Myiza Jean Paul yasabwaga gutangira kwiregura ku byaha aregwa. Maître Rwigema Vincent umwe mu bunganira Mico Myiza yavuze ko ubwabo basabye ibimenyetso birimo icyemezo cy'urukiko mu rubanza rwa Mico Myiza yaburaniye mu gihugu cya Swede mbere y'uko urukiko rw'icyo gihugu rutegeka ko azanwa kuburanira mu Rwanda. Yanavuze ko hari icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside yaburanye mu rukiko muri Swede cyongewe mu byaha ari kuburana mu Rwanda, bityo ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda butari bukwiye kukigarura. Maître Rwigema yabwiye urukiko ko icyemezo cy'urukiko rwa Swede kuri Mico Myiza bakibonye ariko kiri mu rurimi rwa Swede, basaba ko icyo cyemezo cyabanza gushyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Abunganira Mico Myiza bavuga ko ibyo basaba bigamije gukuraho urujijo no kumenya niba hari ibyaha Mico Myiza akwiye kuregwa mu Rwanda cyangwa adakwiye kuregwa kuko yabiburanye mu gihugu cya Swede. Urukiko rwavuze ko rufite inyandiko iri mu Cyongereza kandi ko ababuranyi bumva urwo rurimi bose. Abunganira Mico Myiza bavuze ko iyo nyandiko ntayo barabona. Umushinjacyaha yavuze ko batse inyandiko mu gihugu cya Swede bayoherezwa mu Cyongereza ikaba yabonetse mu gitondo. Avuga ko bagerageje kuyishyira mu ikoranabuhanga ry'urukiko ntibyabakundira, bayiha umwanditsi mukuru w'urukiko. Urukiko rwatanze umwanya wo kugira ngo uregwa n'abunganizi be bacisha amaso muri iyo nyandiko. Nyuma Maître Rwigema Vincent yabwiye urukiko ko inyandiko babonye atari icyemezo cy'urukiko, ko ahubwo ari inyandiko Minisitiri w'Ubutabera wa Swede yohereje mugenzi we w'u Rwanda ivuga ku bijyanye no kuba Mico Myiza Jean Paul yakoherezwa kuburanira mu Rwanda. Avuga ko bo icyo bavuga ari icyemezo cy'urukiko ku rubanza Mico Myiza yaburaniye muri Swede kigizwe n'impapuro 26 cyanditswe mu rurimi rwa Swede. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba icyo cyemezo cyabanza gushyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda nta kibazo babibonaho. Ibi bikaba byahariwe urukiko ruzabifataho umwanzuro. Mico Myiza Jean Paul w'imyaka 52 yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede muri 2022 ngo yiregure ku byaha bya jenoside aregwa gukorera hahoze ari umujyi wa Butare, ubu ni umujyi wa Huye. Ive Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza.